Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo agwire muri mwebwe. Ndasubiye gushimira data wa twese ahoraho ku buntu bukomeye asubiye kutugirira kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Muri kumwe na Françoise Habunayo rero uyu munsi numva ngomba kuganira namwe ku vyerekeye kuri video mperuka kubarukira ku munsi mperukirako video itubwira imburi Imana yatumyeko muri iyi minsi, uko dukwiye kumera, uko dukwiye kugenza kugira ngo dushobore kujabuka tuve muri iyi si tushike mu gihugu c'abera. Imana ishimwe. Twese turabizi yuko turi mu rugendo, kandi mu rugendo duhuriramwo na vyinshi. Hari vyinshi biduca intege, hari vyinshi bikwanduza, hari vyinshi bikubuza kubandanya, hari vyinshi, ariko uko bimeze kose turagenda, vyanka bikunda turagenda. Kurya umunsi atawububuza yuko bwira, umunsi kuwa mbere hagahera hakaza kuwa kabiri hagahera hakaza kuwa gatatu, kurya atawubitangira ngo hagarara mugumaho, niko natwe bene data turiko turagenda naho tutabibona. Rero ico dusabwa ni ukumenya ngo uko umunsi uje tuba turiko turegereza ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, canke tutegereje kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, tuba turiko turegereza umunsi wacu wo kurangiza urugendo rwa hano mw'isi. Uko bimeze kose rero tuba turiko turagenda, ntituguma hahandi. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ngomba tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga hariya mu ngoma ya kabiri. Ingoma ya kabiri turahera hariya, turasoma amajambo amwe n'amajambo yerekeye kugira umunsi mukuru wa Pasika. Bavuga ati mbega ibyo bije gute ko Pasika yarenganye? Oya, ijambo ry'Imana ntirisaza, ijambo ry'Imana riguma ririsha. Ingoma ya kabiri igice ca 30 turasimba imirongo imwe. Tuhere hari ku murongo wa mbere ngo bitegurira ivya Pasika. Bukeye Hezekiya atuma ku Bisirayeli no ku Bayuda bose, yandikira n'amakete ab'Efurayimu n'abamanase ngo baze kugira umunsi mukuru w'ivya Pasika y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Bagira umunsi mukuru w'ivya Pasika, baze kugira umunsi mukuru w'ivya Pasika y'Uhoraho, Pasika y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Ku murongo wa kabiri, kuko umwami n'abaganwa biwe n'ikoraniro ryose ry'i Yerusalemu bari bagiye inama yo kugira umunsi mukuru w'ivya Pasika mu kwezi kwa kabiri. Ntivyabashobokeye mu gihe gikwiye, kuko igitigiri c'abaherezi biyejeje cari gito, kandi abantu batakoraniye i Yerusalemu. Nuko umwami n'iryo koraniro ryose barabishima, bashinga ngo bitangazwe muri Isirayeli hose, uhereye i Berisheba ugashika i Dani, ngo baze i Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pasika y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli, kuko batari bakiza ari benshi nk'uko vyari vyarashinzwe. Aha turabonye rero uyu munsi mukuru wa Pasika y'Imana y'Abisirayeli ni umunsi mukuru wa mubango mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma rero uyu munsi mukuru rero ngo ntibari bakiwuza ko ari benshi. Oya, ngo ntibari bakiwuza ko ari benshi. Sinzi vyari vyarabaye, ibihe birahinduka, abantu bagasubira inyuma, abantu mbese inkomezi zigahera, bagaharuruka canke. Rero ngo ntibari bakiza ari benshi. Hanyuma rero uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ingene bakoze uwo munsi mukuru wa Pasika. Turavye rero hariya ku murongo wa gatandatu, nuko intumwa zijana makete avuye ku mwami n'abaganwa biwe zibikwiza muri Isirayeli hose no mu Bayuda,
zivuga yuko umwami yashinze ziti yemwe b'Isirayeli nimugaruke kuhoraho Imana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli kugira ngo nawe agaruke kuri mwebwe abasigaye barokotse abami b'Ashuri. Kandi ntimuse na ba sogokuruza banyu canke abandi b'iwanyu bagenda bacumura kuhoraho Imana ya ba sekuruza, bigatuma ibatanga bakagesezwa nk'uko namwe mubibona. None rero mweho ntimugamike amazosi nka ba sogokuruza banyu, ariko muyoboke uhoraho, muzoze mu rusengero rwiwe yejeje gushikitsa ibihe byose, mube abasavyi b'uhoraho Imana yanyu, kugira ngo ishavu ryiwe rikaze ribaveko. Imana nihabwe icubahiro. Kuko nimwahindukirira uhoraho, abiwanyu n'abana banyu bazotera akagongwe, abajanywe ari nyagano babarekure bagaruke muri iki gihugu, kuko uhoraho Imana yanyu ari umunyabuntu kandi ni umunyembabazi, ntazobakurako inyonga ziwe nimwamugarukako. Imana ishimwe. Nuko izo ntumwa ziragenda zihetura ibisagara byose byo mu gihugu c'Abefurayimu n'ico Abamanase, zirinda zishika no mu c'Abazebuloni. Ariko numviriza aha hantu, barazitwenga cane, barazishinyagurira. Mugabo bamwe bo mu Basheri, mu Bamanase no mu Bazebuloni barihanura baja i Yerusalemu. Kandi ni Buyuda ukuboko kw'Imana kubaha guhuza umutima, bumviriza ico cagezwe c'umwami n'abaganwa kivuye ku ijambo ry'uhoraho. Imana ishimwe. Aha turabona rero ingene bariko barabatumako kugira ngo baze kugira iyi minsi mikuru ya Pasika y'uhoraho Imana y'Abisirayeli. Kandi turabonye ngo ntibari bakizi Yerusalemu. Kandi aha nyene turasomye bitwereka yuko barabasigaye batajanywe ari nyagano. Hariho abandi bari barajanywe ari nyagano baragenda, ariko ababo bari barasigaye mugabo gusa bari bashwiragiye mu gihugu, bamwe bari kure na kure, ngo ntibari bakizi Yerusalemu. Biboneka rero yuko bari barasubiye inyuma, ntibari bacimba ko Imana iri hafi yabo, bari bafise umubabaro, bari barihevye, bari baragiye mu zindi mana mbese, kuko ico abatuma batazi Yerusalemu nuko bari bafise ahandi hantu baja gutanga ibimazi mu zindi mana. Hama rero uyu Hezekiya rero ngo abatumako be n'uyu mwami ngo babatumako bati nimuze Yerusalemu. Rero ngo baca bandika makete, ngo barayatwara barashwiragiza kugira ngo nyene abantu baze bitabe baze. Tubonye neza rero yuko ngo babashikiriye, ngo hariho ababatwenze, ngo barabashinyagurira, ngo barabakengera cane. Ibaze abantu bari barabonye Imana, bari barumvise Imana, ariko hagera ahantu babitituye bumva ko bitagifise valeur. Hanyuma ngo ariko abandi ngo baca barihindukiza mu mitima yabo ati yamara reka tugende. Rero muri aya majambo batumwe ko ngo bagaruke i Yerusalemu, aya majambo uyasomye ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'9, aremeza neza ati uhoraho Imana yanyu nimwamuhindukirira mugahazana n'imitima yanyu yose iciye bugufi, nawe azobahindukirira abatabare. Kandi na bariya nyene batwawe ari nyagano, umwami azobaha kurabwa neza, nabo abafashe bazosubire kugaruka muri iki gihugu amahoro. Ariko nimwakomantaza imitima nk'uko bobo bariya bayikomantaje, nta kabuza namwe muzomererwa nabi. Hama rero aravuga ati yamara rero ndabasabye nimuze dukoranire Yerusalemu, dutangire ibimazi Imana yacu, tuyigaruke n'umutima wose, kumbura Imana yotugirira neza, ngo ishavu ryayo rikagabanuka. Ibyo tubesanga hajya ku murongo w'8,
ngo none rero mweho ntimugamike amazosi nka ba sogokuruza banyu, ariko muyoboke uhoraho, muzoze mu rusengero rwiwe yejeje gushitsa ibihe byose, mube abasavyi b'uhoraho Imana yanyu, kugira ngo ishavu ryiwe rikaze ribaveko. Hariho ikintu kiba gikenewe gukorwa kugira ngo ishavu ry'uhoraho rive ku bantu bayo. Hari ikintu ukeneye gukora kugira ngo ishavu ry'uhoraho rive ku muryango wawe canke rive ku bugingo bwawe. Hari ikintu ukeneye gukora. Imana idufashe. Aba rero batumwa kw'iyo ntumwa, baravyumvise, bamwe barabikengereye ko bamva ko bidashoboka, abandi baremeye. Okay, reka rero turabe ukuntu babigenjeje bamaze ingene bakoze uwo munsi mukuru wa Pasika y'uhoraho. Ku murongo wa 13, nuko mu kwezi kwa kabiri hakoranira abantu benshi Yerusalemu kugira umunsi mukuru w'imitsima itambiye, ari ikoraniro rinini cane. 14, bakuraho ibicaniro vyari i Yerusalemu n'ibicaniro vyose vyo koserezako imibavu, babita mu mugezi Kidironi. Bakuyeho ibicaniro bacanira bahora bosereza izindi mana. Vyose baca babikuraho i Yerusalemu, byari bihari byose barabisambagura, ngo baca babitwara mu mugezi Kidironi. Ngo mbere ngo byari Yerusalemu, ngo n'ibicaniro byose byo kosereza kw'imibavu babita mu mugezi Kidironi. Ngo maze ku munsi ugira 14 muri uko kwezi kwa kabiri, ngo baca babaga ibya Pasika. Haleluya! Bamaze gukuraho no gusangangura bya bindi byose, baca babona kubaga rero ibya Pasika. Maze abaherezi n'abarewi ngo baramaramara, ngo baraheza bariyeza. Imana ishimwe. Ngo bazana ibimazi byo guturirwa mu ngoro y'uhoraho. Haleluya! Bamaze gukuraho bya bindi byose bahora bosereza bitari byo, bamaze kubikuraho bakabishira mu bijana muri kakagezi Kidironi, ngo baca baragaruka rero, ngo barehewe, ngo baramaramara. Isoni zirabica kuko bari barataye Imana. Hanyuma ngo baca ngo babaga rero ibya Pasika y'uhoraho. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo baca bariyeza. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo bariyeza bazana ibimazi byo guturirwa mu ngoro y'uhoraho. Ngo bahagarara mu bibanza byabo basanganywe nk'uko byashinzwe na Mose umuntu w'Imana. Bongeye kugaruka rero mu bibanza byabo. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo abo baherezi bamija amaraso, abarewi aribo bayabahereje. Ngo kuko muri iryo koraniro hari benshi batiyejeje, bituma abarewi aribo bategekwa kubagira umwagazi wa Pasika umuntu wese ahumanye, kugira ngo babereze uhoraho. Aha turabonye rero ikindi kintu gikomeye cyane. Ngo hariho abantu bari batejejwe muri abo rero bari batejejwe, ngo byasaba yuko baba bagira umwagazi w'intama kugira ngo babereze uhoraho. Muri iri jambo niko novuga nti babatangiye ikimazi cyo gusabira kw'imbabazi. Kubera yuko aba bantu batari bejejwe babwirizwa kwezwa, kuko nta wari yemerewe kwegera aha hantu atejejwe. Rero kugira ngo aba bantu bemegwe babwirizwa gusabirwa ikigongwe. Rero ngo muri uko kubasaba ikigongwe, ngo babagira umwagazi wa Pasika, ngo bakabagira umuntu wese ahumanye kugira ngo babereze uhoraho. Imana ishimwe. Kuri 18, kuko abantu benshi cyane batari biyejeje
cane cane bari abo mu Befurayimu, mu ba Manase, mu b'Isakari no mu ba Zabuloni, ngo bapfa kurya ivya Pasika uburyo butemewe n'ivyanditswe. Ngo abo ntibari biyejeje ngo bapfa kurya ngo uburyo butemewe. Imana dutabare. Ngo kandi Hezekiya yari yarabasengeye, ngo avuga ati ku murongo w'19, ngo avuga ati Uhoraho we munyabuntu naharire umuntu wese ashize umutima ku kurondera Imana, ari Uhoraho Imana ari we Uhoraho Imana yabasokuruza, naho atejejwe nk'uko ivyagezwe vy'uru rusengero rwera biri. Nuko Uhoraho yumvira Hezekiya arabareka ntiyabahana. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe kuko yumva bene data badusengera. Imana nibahezagire, nawe wibuke kwa musengera abanyu, wibuke kwa musengera umuryango wawe, wibuke kwa musengera abajya bose ubona batejejwe, kuko Imana irumva gusenga kwacu. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Uhoraho ngo yemera kumvira rero Hezekiya ingene yabasengeye, ngo ntiyabahana. Iyo ataba ari uko yabasabiye Imana imbabazi, Imana yari kubahana, kuko bariko barakora ibintu bitemewe, bariko barakora ibintu bitari byo, kuza kwegera gutanga ibimazi kandi batejejwe. Ico kintu cari ikintu kibi cane mu nyonga z'Imana. Ariko rero baca babatangira ibimazi kugira ngo baharigwe icyaha cabo gikugweho, maze kimaze gukugwaho babone gushikanira Imana. Yesu nashimwe. Ku murongo wa 21, nuko Abisirayeli bari bakoraniye i Yerusalemu bamara iminsi 7 bari mu minsi mikuru y'imitsima itambiwe bafise umunezero mwinshi, kandi Abalewi n'abaherezi bahimbaza Uhoraho uko bukeye, bamuririmbira n'amajwi arenga. Hezekiya aremesha imitima y'Abalewi bose, bigisha ugutahura neza Uhoraho. Nuko abantu bamara iyo minsi 7 barya ivyo minsi mikuru, batanga ibimazi by'ishimwe, bakengurukira Uhoraho Imana yabasekuruza. Imana ishimwe. Muri ico gihe rero Hezekiya ngo yaremesheje imitima y'Abalewi. Muri uyo mwanya bariko bararya iyo mitsima, muri uyo mwanya bariko baranezerwa imbere y'Imana. Ngo yari munsi mukuru, ngo yari umunsi mukuru, ngo bari bafise umunezero mwinshi. Ngo Abalewi ngo n'abaherezi ngo bahimbaza Uhoraho uko bukeye, ngo bamuririmbira n'amajwi arenga, kuko bari bumva basubiye kugira itoto, basubiye kugira relation nziza n'Imana. Umunezero wongera kugaruka, bongera kumva ibyishimo byo guhimbaza Imana. Imana ishimwe. Sinzi uko umeze uyu munsi, nawe urakeneye restauration, urakeneye ko Imana yongera ikakunagura, urakeneye ko Imana yongera ikagukura hahandi muri vya bindi byari bikuruhishe, bya bindi byagushamaje. Urakeneye akandi kayaga k'Imana ko kongera kwiburuka mu mutima wawe. Yesu nashimwe. Urakeneye bya bihe byiza cyane, bimwe wari wuzuye mpemu yera, bimwe wavugana n'Imana, bimwe wumva communication yawe n'Imana imeze neza cyane. Bijya bihura bikeneye. Aba nabo ngo bari babisubiyemo, ngo bumva baranezerewe, ngo baranezerwa, ngo baririmbira Imana, bashima Imana, kuko bari bamaze kwiyeza, bamaze gusaba imbabazi. Ubwa mbere batanguye gukuraho gusangangura bya bindi byose bari barashingagiye, bya bindi byose bahora basenga bindi, bagenda ngo babita muri ka kagezi. Bavuye kubita baca babona rero gushikanira Imana. Oh haleluya. Baca babona gushikanira Imana no guhimbaza Imana. Ubwo rero bari bamaze kwiyeza. Hanyuma ku murongo wa 21, ku murongo wa 22 ngo Hezekiya aremesha imitima y'Abisirayeli bose, bigisha ugutahura neza Uhoraho. Ijambo ndarikunda, ngo gutahura neza Uhoraho. Bamaze kuririmbira Imana, bamaze gutazira Imana, bageze ahantu rero baca biga
kumenya neza uhoraho. Ngo nuko abantu bamara iminsi indwi barya ivyo minsi mikuru, batanga ibimazi by'ishimwe, bakengurukira uhoraho Imana y'abasekuruza. Aha rero tubandanije gusoma turabona ngo bariyongeje, iyo minsi yababanye mike, ngo baca biha iyindi minsi kugira ngo babandanye kunezererwa imbere y'uhoraho, kwibuka ivyiza vy'uhoraho. Imana ishimwe. Bene data muriko murankurikira aho muri hose, hari igihe umuntu akenera kongera kunagurwa mu buryo bw'impwemu, ukanagurwa mu buryo bwo gusubira gukunda Imana, ukanagurwa mu buryo bwo gusubira kugendera mu Mana, ukanagurwa mu buryo ugomba ko ca kibanza wahoramwo ugisubiramwo. Ariko imbere yuko biba ivyo, hari ikintu cabanje kuba. Habanje kuba abantu b'intwari, baravuga bati nyamara ko biruko tubigenze gute? Reka duhamagara abantu, reka twongere tubigenze gutya. Imana ishimwe. Hariho abantu bafise vision, bakavuga bati ubu duhindure dugenze gutya. Hezekiya Imana nimuha umugisha, yabaye intwari, aravuga ati reka dukoranye Abisirayeli bose. Imana ihabwa icubahiro. Kandi turabona ingene Imana yabikoze, ikongera kubagarurira umunezero, ikongera kubagarurira amahoro, ikongera ikabagarurira kumenya Imana neza. Yesu nashimwe. Turashishikara rero muri video ikurikira kumenya uko vyashishikiye kugenda kuri aba bantu. Ni inkuru nziza yanezereye cane kumenya igikorwa c'Imana, naho wowe ugeze kure bingana gute, Imana yoyo ntihinduka. Hajya nyene ugeze usuye kugaruka, ice yongera ikakwakira kandi kongera kuguhezagira. Turashishikara kubandanya kubona ingene vyabagendeye. Imana nibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo.